twamaze kwishiramwo yuko umuhungu ariwe azakubwira umukobwa kwamukunda. Rero mu gihe umukobwa agiye kubwira umuhungu kwamukunda biragoye ko arashobora no kumva atamukunda agaca aza kumuprofita kubera yuko yamubwiye yuko amukunda ashabwa bwe mwana arankunda rero reka ndamuprofite rero. Amuprofite how gute? Amuprofite arondera ikintu agushaka ko to nkaho ufise amafaranga akaguprofita kwa ayo mafaranga yawe kubera ko umukunda ntayitumwiba urumva umubwira ati agusavye amahera akamuha canke agusavye ibindi wumva nyene wumva kubera ko umukunda ugasanga wamuhaye kandi atari ngombwa kumva yuko urumva ngaho we mu gihe umuhungu adagukunda hari ibintu ategerezwa gukora kugira ngo agire nyimba ubone nawe ko atagukunda atanakwitaye. Rero iyo umukobwa yagiye kubimubwira atamukunda ho yambaye aragukorera ibintu aba yambaye amashashi bimwe biteye ubwoba ku buryo nawe uzosigara uricuza. Umugabo afise amahera atamwanya akuronkeramwo bana afite amahera none azakuronkera umwanya sawa wokwemera kubana n'umugabo mwiza sandefu kandi afise amahera gusa muri chambre atari sawa? Yego mwabana sawa umugabo yitonda mugata amahera agira twobana tamahera agira mugabo aguha gift nyinshi ariko ataye emotion yigira kugirira mwobana kandi twobana ko yangira abazigirira abandi izo emotion. Kuko lejo ndataze mwiriwe na bwake ibanye umwe wese aho aherereye nifafa again ariko mikrofone za Twamaze. So guys kuko twama tubashimira ko bukeye uko bwije ko tubahaye bishashe nkujaronda gushimire wowe ari ryambere by'ikiganiro cacu namwe bakunzi bacu reka ndabashimire kundo muri ko muratweka kuri Twamaze ko biradutera intege cyane natwe muko gudutera intege twumva two bazanira bishasha biza bigezweho. So murakoze cyane mugeho muba mwubahwa Imana ikomeze ibibahezagirira. Rero uno munsi dufite umwigeme mwiza cyane muramubona no kwifime z'akasaze za bien yaca kwica asa neza atwenga neza. Avant reka mbaze ndamwakire yisange kwanza yumve yuko ari mu biwe mu bantu biwe ari mu muryango sivyo atabwoba. Reka banze turamutse kwanza turamutse bakunzi bacu badukurikirana ndetse n'abakunzi bawe ubwawe ndazo bafise. Kure meze neza kama ku mazina yanje nitwa Biri. Kabari ico presentation ikwiye presente nyene uyivuge nyene bikwiye bakumenye turi kumwe na nkankubo je ngize presentation siko ariko barankoresha uvuga ati jewe nitwa uku ndi umunyeshure canke ndakora sinzi ndubatse canke sinubatse sinubatse ndakunda Imana ndagira ikuru presentation ikwiye uyikwiye imeze neza iri clean. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Twamaze haba ni ku mazina yanje ni Chanela Ingabire. Ndi umunyeshure sinubatse uracarondeza ndacarondera niba bakurondera cyangwa ntibarondera ndacarondeza basi niba bakurondera cyangwa nibo barondera nibo bandondera. Wowe ntushobora kuja kubarondera kubera iki utoja kubarondera kubera yuko umuhungu barondera umukobwa ya ibyo byari bya kera ho nopri kwanza kera n'umuhungu so yaja kubironderera baramuronderera ariko uko byaje biraza umuhungu aragenda arironderera iki. Ubu naho tugeze muri 2026 ubu n'umukobwa ashobora kuja kubwira umukobwa ati umuhungu plutôt ndagukunda si bisanzwe none wowe ubifata gute? Ngo birashika
birashika ariko si bose. Hari gusanga nyene wakunze umuntu ugasanga nyene urabimubwiye ariko si kenshi. Wowe ari wowe mu kibanza cawe woza kubwira umuhungu ko umukunda kubera iki? Ariko ndabimubwira irya mbere. Nk'ubu urabona umuhungu uramukunze iki Jean ukabura aho ubihera ntacu ufise wokora kugira ndazi ukavuga ati je vraiment ndatinya ukoresha ibikorwa akabimwerekera. Ari abantu baba bakeneye uvuge kuko izo reaction ari igihe uzimubwira nawe akaba afise abandi bazimukorera nawe wumva yose atandukanya gute wowe ko umukunda canke ari ubugenzi busa. Biragoye kuko ushobora no kubimubwira ngo ndagukunda akavyumva nyene nkaho mengo ataye indero canke nyene basanga nyene navyakiriye kutariko kubera uko azi yuko umuhungu ari bategerezwa kubwira umukobwa ko amukunda. Ivyo ukuntu uvuze ngo umuhungu ni wategerezwa kubwira umukobwa ko amukunda. Hariho vyanditse yuko umuhungu ari wategerezwa kubwira umukobwa ko ari amukunda. Ariko umuhungu niwe arondera umukobwa akenshi ko tubibona. Niko vyari mu misi iheze rega ubu turi muri 2026 ni iterambere siko ubu turi mu iterambere ibintu biriko birahinduka ko biragenda ku rundi rwego kandi bibaze yuko umukobwa agiye kubwira umukobwa umuhungu kamukunda umenga areruye guta umukobwa abwira umuhungu kamukunda umenga areruye siko gusa turi mu iterambere ari nka wewe siko umukobwa agiye kubwira umuhungu kamukunda aba yeruye canke n'iterambere ni rya terambere nyene ry'igihugu canke uko imisi igenda n'ikintu bigenda birahinduka. Wo kuri wewe ni iki n'iterambere? Rero mbibona nuko ari uko ibintu biguma bihinduka. Ubuye umukobwa arashobora kugenda kubwira umuhungu ko amukunda ata kibazo na kimwe afise adatinya akagenda akabimubwira kandi umuhungu ari gusanga aramutahuye cyo babijamo neza. Bajamwe neza basi bagakundana basi. Ari umukobwa yagiye kumwironderera hari abandi baca bibuza ngo nubanza akagara nyene akakugara ko tu umuhungu nanka abahungu bagara nabo boca babwira iki? Biragoye kweli umuhungu agara usanga. Wowe iyo ukunze umuhungu ubimwereka gute ko wamukunze? Nje ntibirashika atamungu aje kundraga ngo bibone tu. Hari igihe nyene sanga nyene uramukunze nawe ariko atari kwa kundi uvuga ngo uyu namubonye ngo cyane ngo nyene ndamukunze nuko nyene nawe urindira akabanza akaza akabikubwira. Wowe uvuga ati jewe norinda kurindira mpaka aze kubimbwira hama ataje kubikubwira naho yagukunze nta kundi woheba aho niho wamukunze bugiye wakunze cyane woheba reka ushobora gushambira tugengira ngo si ubanje tu aho mukunda na bose nabawe reka rige mana yaje hari ataba ari wawe nyene uvuga ati uyu azogushira mu rugo canke iki umugabo akaza akabikubwira akakubwira nawe wamwiyumvisemwo usanga murakundanye. Kwaje muri yawe nk'ubu birashitse urakunze umuhungu Jean wewe nta birenze tu ni kwa kundi nyene yagucishije k'amaso peut-être wamuryoheye mugabo ibintu byo kwinjira byo kwinjira on deep room ntibirimwo wowe ni juste kuba wamuryoheye bakana keza like I don't know gusa nta ifo yogira yo kuza kubwira akagukunda siko wowe rero wamukunze bimwe bya formal bimwe bya dance nakweje wo bigenza gute kugira abone ko umukunda wewe ni kiye kintu wokora gitandukanye n'ivy'abandi bakobwa bomugirira mu gihe baba bamukunze woja kubimubwira ati burya nagukunze mumuhamagara mukaganira banyene ugapfumurondera ingene uvyinjiramwe nyene mugabo utapfuye kubimubwira ngo urumva nagukunze umurondere nyene mukicara mukaganira hanyuma mukamubwira ati burya rero ati ndagukunze mugomba babacishije kure wagira uri muri abandi bavuga ati umukobwa arinze aja kubibwira umuhungu abifata nabi wocume ngo neruye wocume ngo nataye umuco niko ubibona? Niko ndabibona kweli naje siko ndabibona mbona umengo ahubwo tuba turiko turatera imbere kuko n'abakobwa nabo rega turakunda. Yego turakunda mugabo nyene ubumva umengo bisa nabi gute nyene rega rero tureko ndatahura gute bisa nabi kubera yuko nyene
byamaze usanga nyene twamaze kwishiramwo yuko umuhungu ariwe azakubwira umukobwa kwamukunda. Rero mu gihe umukobwa agiye kubwira umuhungu kwamukunda biragoye ko ashobora no kumva atamukunda agaca aza kumuprofita kubera yuko yamubwiye yuko amukunda ashabwa bwe mwana arankunda rero reka ndamuprofite rero. Amuprofite how gute? Amuprofite karondera ikintu agushaka ko to nkaho ufise amafaranga kaguprofita kwa ayo mafaranga yawe kubera ko umukunda ntayitumwima. Urumva umubwira ati agusavye amahera akamuha canke agusavye ibindi wumva nyene wumva kubera ko umukunda ugasanga uramuhaye kandi atari ngombwa yuko ubimukorera. Gusa nawe ari igihe umukobwa nawe agira avuga ati jewe uyu muhungu ico azonsaba cyose ntegerezwa gukora kwa ndamukunda. Urumva ntegerezwa kubikora iki kugire akibaza yuko ariho aca abona ko umenga aramukunda. None mbega mico gihe ari wewe ni igiki wobibona gute yuko uwo muhungu ariko araguprofita yuko atagukunda ahubwo ari profi ashaka kuri wewe kugira yinjoyinge canke avuga ati akagakubwa kankunda reka nzoda kikura kumusonga ndazi ego. Rero mwico gihe iyo urinze ubona umuntu nk'uyoye aragumya gusaba nyene ibintu wewe uramwankira basi ukamwankira ukaraba yuko ataza guheba kubera ko ari wowe wanamwirondereye akakwaka ibintu ukabimwima ategerezwa kugenda mu gihe ariko ashaka guprofita aca guheba ubona yuko uri ahantu udakenewe kandi ari abantu bihatira ndavuga ko nukwihata ariko uvuga ati isayiha bizoza petit à petit ariko ntegerezwa gushika aho nashaka kugera nubwo bizoteba ariko bitegerezwa kuza azotinda ankunda kuko burya uzuranga iyo umukobwa akunze umuhungu so kimwe n'umukobwa ndabivuge gute iyo umukobwa akunze umuhungu ari ibintu ashobora ari ibintu ndabivuge gute birabara mugabo si kenshi ibintu ushobora gukora man umuhungu natabara gukunda baragategezwa ugasanga yagukunze ndazi ugasanga agukunze bivanye n'ibintu bimwe wajura mwereka wajura mukorera ukuntu wamitaho ukuntu je sais pas ugasanga nawe nyene aravuga ati uyu mudada kweli antuka hari ibintu ari karankorera abandi badakora ugasanga ari umuhungu nawe nyene yaje bari ubabwiye bacika intege aca muheba canke akomeze oya kumva yuko numva ngaho we mu gihe umuhungu adagukunda hari ibintu ategerezwa gukora kugira ngo agire nyimba ubone nawe ko atagukunda atanakwitaye. Rero iyo umukobwa yagiye kubimubwira atamukunda ho yambaye aragukorera ibintu aba yambaye amashashi bimwe biteye ubwoba ku buryo nawe uzisigara uricutse. Mba nakwinjiriye urafise umukunzi niba atari ibanga mugabo ige n'ibanga ry'iwanyu oya si ibanga ku bintu urumogi rero wa musheri wawe si urumogi mugabo hariho nyine bipfuye umuntu ndakunda nk'umuntu ayinjiramo. Oya nk'ubu ndakubajije ati urafise umukunzi sindakubajije ati ni naka nta bintu by'iwanyu ninjiye ni juste kumenya ko mufise tu arahari nako mengo bivuye kuri uwo muntu watukangira yakubabaje no musi kandi nk'ayaba ari nk'uyundi nyene yavyutse amuha nk'akarimi kashi ndayivuguka turi kubikoze turavuga ati arahari reka arahari. Wowe na sheri wawe ninde yaje gupropoza undi kamukunda ninde yakunze uwundi imbere ninde umuhungu yaje gupropoza kagukunda uwo wari usanzwe umukunda yaje kubivuga ko bitubashaka kurira canke byabanje guca kure babanje guca kure wadusangiza iyo nkuru kubera iki uciye ku mayange nivyo ukunde kubera iki tubwiye ati byagenze uku urumva yaje yari ntari bwamwiyumvemwo gusa mu nyuma yarakoze utujeste zangara mukunze
ibyo ni ibintu by'iwanje nyene nisangije. Aho bivuga cyane bigukura ugasanga babivutse. Bigukura kubitubwiye. None nk'ubu wewe sheri wawe woza wumva genre ariko avugana ex wiwe bakavugana uno munsi ejo hirya y'ejo donc ubugenzi bwagumye bubandanya buvyakira gute? Jovana n'ibyo bavugana. Oya n'importe quoi ibyo byose gusa ni ex kandi urazi uko haciye urukundo genre haguma hari ntihaca urwanko haguma hari akantu k'agatrace katazimangana. Jewe Jovana n'ibyo bavugana usanye na pana mission. Nta bya ni sawa jareka gaho nyene. Atari mission yose ni bon. Oya basi nta tubari mission yose ni sawa. Naco byo kugira ntiwofu ukavuga ati il y a quelque chose entre none batavugana ibintu byatari kiretse nk'imbabaho byatari ngene nibiki ibintu byatari nibiki ibintu byatari we kureho ni nyene nk'abantu bakundana. Oya nk'ubu ndakubaza si kuwe ex wawe muvugana gute? Muravuganaho? Nta ex mfise. Ndamodipa. Oh my gosh. Ushaze vuga yuko onya mukundana mumara igihe kingana gute? Amezi 5. Niho kiza mu rukundo. Oya siko vuga kubera yuko impamvu uvuze ngo nta ex mfise kubera ko hari abantu usanga mwarakundanye gusa nta bintu byinshi nyene. None uwo muri kumwe wagufitiye imigambi ya mariage uvya? Ntabyo nzi. Sawa basi abo mwakunda nakubagije n'importe naho mwa mwaramaranye ngira iminsi 2 usora mu bwati ndagukunda anje ndagukunda aje mu ba ex aje mu gitigiri cy'aba ex. Avuga ko mu ex aba ari umuntu nyene mufite ibintu mwahuriye ko binini ariko ibyo mwakoze oyasha ibyo mwakoze canke iki oya reka avuga ko mu ex ari umuhungu mwaryamaye. Uwo ni ex na umuhungu atakintu na kimwe mwaseko uwo aba ari umuntu nyene mwakundanye ngo atari mu ex wawe. Mu bwana bwawe warigeze gukunda? Mbwana mu buto bwawe kujya anya hari ibintu twaradukina iby'abana none bijya ugasanga nabyo bigaye ni iby'abana nyene. Oya ugasanga harimo akantu kavuga ati je nkina na naka kandi dukina tugira mariage zaragushikiye wewe ngira twarabikinye narabikinye. Niho ufise akana k'agahungu uvuga ati akavrema ka anya jewe niko tuzakwama tugira mariage. Wasanga ko wasanga bari benshi wasanga no musi wo mukinanye atari weje mukinanye kagira kuba urumva uza kuba umwana cyangwa uza kuba umumama uza kuba umupapa usanga babandi mwakinanye nje so mukinanye. Nta mwana oya gusumva mu ex ramufise uwo twakundanye yarahari. Yego mwakunda ugira umwihakane vraiment ni hakibazo uvuga ati aranyihakanyesha n'ingene twabanye mu bihe byiza ndazi. Ex wawe ntimuvugana? Aba ex bawe muravugana? Turavugana bisanzwe tu bisanzwe mugana nta bintu byinshi twakwinjira. Nk'ubu birashikaga nk'ubakubwiye ndakeneye uze dusangire wogenda nogenda rega umuntu niwe yicunga. Oya rega si muri yawe yo kuvuga ngo kwicunga usanga ufise kugenda guhura mugasangira mukaganira ibyo nobikora ufise umusheri amashuri wabimubwira ati ndagiye kwitabana aka ko bamuzi abazi kari ex wawe wowe aje akubwira sheri wawe ati burya shusho ndakeneye ndafise rendez-vous n'umu ex ndagiye dusangire aka breakfast wowe bifata gute? Wovyakira gute? Sinzi yeretse novyakira mugabo novyakira kubera uko nakubwiye yuko ahantu haciye urukundo ntihaci urwango ukatumwemera bakagenda bagasangira mutari kumwe ubwo rukundo rwanyu kweri ashima rw'amashasha kumva ko wareka sheri wawe mbese none ibyo wagiye kuvuga wowe ubizi he urabizi
yoba yakubwiye ati tugiye kuganirira none bahuye jese nkamubuza reka kubera ko n'ubundi ndashaka kumubuza agaca agenda n'ubundi ntamubonye rero mbwiye abisabye bisigura yuko abashaka yuko ndamenya aho yagiye sawa we ndumva nta byo gufuhiranira ni baho ubuzima bwawe sinje kukwitira ubuzima nanjye undeke mbaho ubuzima bwanjye byo gufuhanira iyo niyo kondisiyo ya mbere muhana kandi muba muri abana none nk'ubuziye wumva shira yateye undi mukobwa inka muri kumwe wewe wovyakira gute namureka akagenda tu woca umuheba canke womubaza ati wayi wabikoze kubera iki bivana ari impamvu ziwe none ko rega basi nivyo ndavuga ati Jesse ushobora kwimirira umuntu ivyo akora kubera yuko umuntu aba ari uwiwawe nzobana aba ari uwiwawe nyene tu ntahaja muba bikubwiye gupropoje mariage ukwemera ko mubana yemeye gufasha umwana ni bon uyu mwana ategereza kumufasha kuko niwiwe rega ahubwo wowe niwabaza nzofasha umwana oya avuze ati nzofasha umwana mama wiwe sinzomutwara ntwara wewe aho nzogenda ariko nene biba bigoye kusubira kumwizera yo mana yanje ataranagutwara ampuse wogenda ubundi woba wibaza yuko basi ngo bakunda gupropoje mariage siko ugaca wumva yagupropoje mugabo hari umukobwa yateye so rero yagupropoje utarabimenya aje kubikubwira mu nyuma canke se wana bikwibwiriye usanzwe ubwiwe n'abandi bantu mwico gihe rero uca umuhebera mu mpisho nka Yozefu oya sinomuhebera mu mpisho jewe nubwo mpeba umuntu ndabimubwira nomubwira nti tubihagarike hama mubana mukira aba jeune marié akarateye indobo de bon mana biragoye woca ubigenza gute sinzi usanga navuye woca mu divorce twobiganira ko vyovana n'ingene vyagenze kugira ngo amutere iyo nda none nimba yoba yagiye yaragutwaye sikora ko yoba ari ingeso yiwe nawe woca uvyakira ashoboye kuyiheba ni bon gusa mu gihe ubona ko vyamunaniye gakora divorce nta konti mu kwezi kumwe muba mumaranye woca mu divorce oya murashaka kubiganira ukamubwira ati rero ivyo bintu ujamwo si vyiza ukamuhanura ubonye ashoboye kubiheba ni bon mugara agumya agenda muri za ngeso nyene rega ntavyumenya none nk'ubu ndakubaze canke twigira aga challenge gatoya reka tugira aga challenge gatoya hama cyo twereza ikiganiro cyacu siko aga challenge nateguye sawa akabazo ka mbere karavuga ngo ufise genre umugabo agucitinga mwibanga mwibanga muga agukunda genre mwobana ngenda kubaza bo mwobana nabo mutobana ndabizi ko abikora muga ntabikubwire wewe ntimwobana okay umugabo afise amahera atamwanya akuronkera mwobana ko afise amahera none azakuronkera umwanya sawa wokwemera kubana n'umugabo mwiza sandefu kandi afise amahera gusa muri chambre atari sawa yego mwabana sawa umugabo yitonda mugata amahera agira twobana tamahera agira umugabo w'amahera muga avuga cyane afite amajambo menshi wala ni kasuku avuga amajambo menshi ni gapaparazi mvuze kasuku wumve kasuku gusa oya bameze nk'abagore wacu sawa aragukunda ufite umugabo agukunda aragukunda vraiment bya vrai muga ntake yaguha biba bigoye ntimwobana biba bigoye to kandi
urabakunda nawe usanga nabo babaye nkawe rero usanga nyene uguma wigunze usanga umva atahasi umengo ntacumurana kuzana tugifta guterera ngaho nyagaca wabagufata nk'intu nze biragoye uwo ni wo mwemera Kandi umugabo afite amahera ariko yubaha bose uwo ntawe utomwemera no mwemera umugabo aguha gift nyinshi ariko ataye emotion yigira kugirira mwobana kandi twobana ko yangira abazigirira abandi izo emotion umugabo ata gift nimwe aguha ariko yizera basi muri bike afise canke ufise wowe muzobisangira mwobana ata Jean nta gift aguha iki muga yizeye muri bike vyiwawe nivyo urondera wewe wapi wakwemera umugabo aragukunda ariko aguma aganira cyane umwanya wose na ex wiwe kweli umugabo agukunda mugabo umwanya wose aguma ari kuri social media uwo mwemera ariko arondera amafaranga none ariko arondera relation y'umwana okay reka twigereze ibi birahagije so Chanel yangize ikiganiro cacu rero kirangize nimba ari impanuro utanga uzitange hari ivyo wohanura abajene guheba mbari ya mentality atariyo yaba I don't know dusezerere cyo twirangiriza no bahanura ujanye niki mu bijanye n'ibyo twari twahereye ku bwa mbere yabijya by'aba genre umukobwa kuja kudraga umuhungu nukwerura canke n'iterambere gira ico bivuze ko nko guheza ikiganiro cacu tugikotire so yoba ari iterambere canke ari ukwerura caye uko mbyumva iyo umukobwa yarinze akunda umuhungu biragoye ko abinyegeza arabimwereka rero umuhungu nawe hari igihe abibona ntagire ikintu na kimwe abivuga akakureka nyine rero wewe nyimba bikunze bimubwire hama wumve ko akwemerera canke akwankira kugira wumve nawe kuruhutsa umutima donc bavuge wewe gusa nyine ubona ushobora guhora hama nawe aze akwironderera mugambwe ubona ko n'umutima wawe abyimbye watuntuye ati uyu muntu hariho n'abagwara mbona n'umuntu baragwara wowe genda ubimubwire kugira bikuvemo wumva uruhutse wumve ko wabimubwiye basi nubwo yakwanze mugabo wewe warambwisha umutima wawe wumva ushaka nongera ko nakandi wibuka no gusenga ukavyereka Imana kuko nta kinanira Imana cyo twirangiriza rero urakoze cyane Chanel nze ko no hanyuma uzogaruka ukatuganiriza siko nubwo hari byo watunyegeje nze ko no hanyuma uzogaruka kandi nze ko no mwanya utawutaye yego wakoze cyane rero welcome again kuri Step Media turakunda abashitsi turakunda abakobwa abana beza like baganira bari open yabyo karibu cyane rero murakoze cyane mwakoze namwe mwabanye natwe mwebwe mwakurikiranye ikiganiro cyacu kuva ku ntango gushika tugisoze mwakoze cyane Imana ibampezagirire kuko iyo dusaba yamiteze amatwi kumva amasengesho y'abana bayo so ibaduhezagire cyane wari ryambere uravye kino kiganiro making sure kumaze kugira subscribe kuri Step Media n'ahantu wamukura bishasha kandi byiza biza bigezweho tubazana n'abana beza ibyana byiza ibintu byiza ibintu bigenda bigezweho so liking ino video sharinga mu bagenzi bawe ku mataza nitazikeneye turakeneye yuko mutwakuhaza canke mutubwira twadekonye hama dukosore so mukomeze mugira ivyo bitarahera turakunda cyane ciao ciao sinukura